ubwenge si ikintu n'umuntu muhuza w'Imana n'abantu ubwenge si ikintu n'umuntu wagize uri kubw'ubuntu sivuga ubwenge Yeah. no Yeah. sivuga ubwenge vugishwa n'ubwenge sivuga ubwenge no sivuga ubwenge vugishwa n'ubwenge kubw'ico gikorwa nashizwe ku ruhande nahamagawe nsinde abo nkwane bande kubw'ico gikorwa Hey. nashizwe ku ruhande Hey. nahamagawe nsinde abo nkwane bande mbega ngaho naburabona abo nkwane baza mbega ngaho naburabona abo nkwane bande mbega ngaho naburabona abo nkwane baza mbega ngaho naburabona abo nkwane bande abakuru bigira ku ishengero we ubwenge bwayo bw'akabura rugero wewe byari byarahishijwe kera byari byaranyegejwe kera kugira kino giha bihishurira bera vugishwa n'ubwenge takuruhuka vuga ikinde kikibisanzwe twaragabi kugira ukumenya muri Kristo Yesu honyene bakuzi ba television Heritage na Himbaza mwamaze kubabona yuko twakiriye Victoria's team nkuko nari nabibabwiye nibo turi kumwe reka ndaho ikaze murakoze cyane amakuru yanyu meza rwose abatari bake bamaze kubumva indirimbo zanyu zimaze kuba popular cité everywhere mugo gasanga amazina yanyu ntibarayamenya neza reka dutangure twidondora mpere hariya murakoze cyane nitwa David Victoria's team ujije uki muri Victoria's team Victoria's team no Victoria's team kigazi kimbagije biragoye kuko ikibonetse cyose ndi hafi ndagikora ndi mu Victoria's team Thank you. Chelsea Victoria's team. Kuranje ni Bonheur Victoria's team nye. Okay. Yes. Na John ntabwo mvuga ko ndi Bonaventure Victoria's team. Okay, turi kumwe na Bonheur, Chelsea na David baserukiye umugwi Victoria's team. Bafite ibintu bitandukanye baje kutuganirira byinshi muraza kumenya. Hanyuma reka ngaruke kuri David umugwi Victoria's team mbega watanguye ryari Victoria's team twatanguye neza na neza officiellement 2016 ni kuvuga imyaka ine aheze 4 ans c'était en 2016 niho twatanguye gukora officiellement yego hanyuma Chelsea umugwi watanguriye hehe koranira hehe umugwi usanzwe ukoranira mu shingiro rya True Faith Ministries aho bita kwa Prophet Eva ni we muvyeyi wanyu Yego. Okay, nuvuga yuko haciye imyaka ine muri kumwe mwese Yego. Okay, mu myaka ine mumaze gukora indirimbo zingana gute reka ikibazo bonera cishuri So indirimbo tumaze gukora ni indirimbo zishika kuri 8 yani mba ntihenze ego 8 yes hanyuma David ntihenze umenga ni wewe uri umurongozi yego okay iyerekwa ry'umugwi ryabonetse gute ndibuka ko ni ikintu nari maranye igihe kinini ni ikintu si ikintu navuga ngo caje ngo igihe kiniki ariko n'igihe navukanye biciye mu kuva igihe nakira Kristo Yesu niho catanguye kwidevelopa niho natanguye kumenya novuga ko nomenya neza na neza iyo biriko birafata inzira hanyuma mu nyuma niho nyene Imana yagishira muri twebwe amakiri garagaza gushitsa aho kigeze ubu no kuvuga Chelsea wewe juste wisanze mu mugwi zagenze gute nkuko mwabivuze umuntu turafise yerekwa kanaka kandi iryo yerekwa nyene n'iryo riza rikarondera umuntu sivyo bon nibaza yuko mu kugira ngo ushobore kubamwe nuko David yarafise yerekwa umugwi Victoria yarafise yerekwa nibaza ko iryo yerekwa aryo ryatumye mba muri uwo mugwi ego hanyuma muri bangahe Bonheur mu mugwi turi seti abaririmbyi mugabo bidasigura ko hatarimo n'abandi benshi nyene bari bagize inkingi za Victoria's team umuvyeyi wacu n'abandi batandukanye mugabo kubijanye n'abaririmbyi turi seti David watubwira amazina y'abantu indwi
ya umwe yitwa Nzeyimana David Lionel undi nawe yitwa Dusabe Bonheur baraza kuza baramfasha amazina y'ikirundi ariko twamaze gukura undi nawe yitwa ikirundi reka tuyihoze ikizungu twishime hariho David hariho Bonheur hariho Chelsea hariho Abeli hariho Axel benshi bamuzi kuri Anonixel hariho Lievin hariho na Kesi hanyuma tugiye ko ari indirimbo zishika ku 8 muga abantu nibaza ko bazi cyane zibiri za nyuma mwakoze indirimbo ya mbere yitwa gute mwajanye muri studio indirimbo ya mbere yitwa Abanesha murashaka kwituririmbira gatonya imbere ko tubandanye yes muri Christ turabanesha muri Christ turabanyenkomezi muri Christ turabatsinda turabanyenkomezi murakoze cyane umuntu yumvije ubutumwa mutanga uvuga Chelsea juste message global nk'umugwi muririmba niye Okay, message ya mbere nuko tuvuga Kristo. Message yacu ni Kristo, tuvuga igerekeranye no musaraba wa Kristo. Misanzwe ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo atari mu jambo ry'Imana nubatse ko ari indome, ni indome n'amajambo inyuguti ya yego message yacu ishingiye kuri Kristo Yesu. Igikorwa cya Kristo Yesu yapfuye akazuka n'abapfuye. Hanyuma Bonheur juste umuntu yumvije indirimbo zanyu abatari bake barakomanta yuko ari indirimbo zirimo amajambo akomeye ubona shaka nagoye gutahura nk'umuntu akiri mushasha mu gakiza ubisigura gute so novuga yuko ntagoye peut-être abiyumvira ko agoye ariko jamwe yaravuga ngo Kristo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana kuri twebwe turizera ko imessage just utanze barayitahura kandi ibihari kugira ngo ibigishe ibatahuze Kristo ibatahuze cyane cyane igikorwa ciwe kuri twebwe nk'abizera ndetse no kubatarizera so igituma peut-être rimwe bibwira ko ya bidatahuritse nuko biri mu bwenge nyeriwe Kristo ya mugabo turizera ko umuntu avyakiranye ukwizera birashobora kumugirira ubuzima birashobora kumucikira ubuzima ya yego ubivuze neza je cyane indirimbo ubwenge ko ari ryambere tubakire no mu kiganiro tuyigaruke ko hajya mwashatse kuvuga iki David ijambo ry'Imana rivuga ngo ntituvugishwa n'ubwenge tuvugishwa n'ubwenge bwawe bwaragizwe ibanga uhereye kera hose ubwo abiki gihe batigeze kumenya ubwo abaganza biki gihe batigeze kumenya ariko bwari bwarateguye guherekera hose kugira ngo bubicubahiro cyacu ubwo bwenge tuko turavuga nkuko Bonheur yabivuze so ubwenge tumenyereye ku isi bavuga ngo nakaraciye ubwenge no ubwo n'ubwenge bw'abisi mugabo ubwenge tweko turavuga nubwo n'abaganza biki gihe batigeze kumenya ubwo nabwo ni Kristo wenyene nico gituma tuvuga ko igihe umufise ntusigara uvuga ubwenge usigara uvugishwa n'ubwo bwenge Paulo ni wacha bigaruka akavuga ngo sije nkiriho ni Kristo ariho muri jewe nimba atarije nkiriho ari Kristo ariho muri jewe twashatse kumenenga ko sije nkivuga n'ubwenge buriko baravugira muri jewe bwa bwenge nibwo buriko burabaho jewe naratakaje ikibanza cyo kubaho ariko ubwo bwenge nibwo buriko burabaho buvugira muri jewe kubisanzwe uhereye ku ntango gushika ku herezo y'irya ndirimbo ni Kristo ubwiwe tuzavuga ubwenge si ikintu n'umuntu bavuga n'umuntu ni Kristo Yesu muhuza w'Imana n'abantu nawe nyene n'umuntu ndamunganiye two turavuga muri irya ndirimbo ubwenge hanini tuvuze ati mvugishwa n'ubwenge rimwe na rimwe ikintu uvuga ukibona gutya wo kwihenda mugani ushobora kwihenda iyo icyo kintu cyo kirakuvugisha tugerageje gusigura Kristo kumuvuga tumuraba gutya peut-être hari ibintu tutosanga twavuze mugabo ari karatuvugisha biroroshe cyane ko tumuvuga uko ari yuzuye yego okay Chelsea none ivyo ubonye bifatanira hehe n'ingene umuntu abaho I mean mu buzima busanzwe uri ku ishure uri muri business turi ku kazi ya jambo ry'Imana rivuga ngo ni ciro ritwirabamo kandi jambo ry'Imana niri hanze y'ubuzima turimo hanze ariko ubuzima tubayemo hanze nibwo jambo ry'Imana nibwo tugenderamo ya je navuga yuko kuvyerekeranye n'umunyeshuri ubwenge
si ubwenge en fait bavuze ubwenge nibwo Kristo ni kuvuga ngo n'igihe uri kuriga ntumva yuko ni effort yawe canke iza gutuma uronka resultat nziza ariko uramenya neza yuko n'umuntu aza kugushoboza gukora ico kintu nubwo bwenge nyene bon ku muntu nawe akora naho urashobora kumenya yuko igikorwa uriko urakora cose umenya yuko hariho umuntu genre nko kubadandaza ukamenya yuko hariho umuntu aza kukurongora gukora uko abandi atariko barakora nico gituma rero ijambo ry'Imana ntiri hanze y'ubuzima tubayemwo ariko nibwo buzima tubayemwo ahubwo ndamwunganiye ndamwunganiye gatoya nuko ubona ubwenge two turavuga burashobora gufatana n'ikintu cose nuko novuga ntibutwigisha ingene dukora ikintu cyose mu mwanya mu kibanza cyo ku bantu bo ntitwihenda two turakoreshwa n'ubwo bwenge yego kimwe gusa tugerageje kucagura byose biri sanzwe mu jambo ry'Imana jambo ry'Imana bivuga ngo ashikiza byose cyangwa igihe cy'ubushobozi iyo udashigikijwe n'iryo jambo mu mashuri yawe mu business yawe nta nkomezi bigifise kuko iyo icari kubifata ntacyo watangujeko kandi jambo ry'Imana riratubwira Paulo ariko aravuga ngo we yabayeho byose bitarabaho kandi muri we niho byose bifatanye ikimenyetso amashuri business ubuzima famille cyose byose byarimwe nawe biremerwa kuba ivyiwe. Haleluya. Muri ko muravyumva ni Victoria's team turi kumwe mbe hajya Victoria's team sigura mu gusigura iki izina abaneshi batananisha bishoboka muri Okay, murakoze cyane. Hanyuma mwaje muduzaniye agaseke k'indirimbo muherutse gusohora yitwa Hodari. Ndashaka muducishize ko gatonya turi mu kiganiro himbaza. Mu gitutu cy'urupfu ukenyera inkomezi Hodari ntukanyiganyige imbere y'imisozi Hodari kweli barunamye baratemvye bose turahagaze turemye twari nk'amagufa yumye twese tuvamo ingabo zikomeye Hodari Hodari askari wa Hodari 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 askari wa Hodari. Yes. Ndashaka kumenya imbere ko tuvuga byinshi mwumvise indirimbo zimwe mwese umvise ingere mwandika hari kuntu umwanya wanye neza duhere kuri Davi abaririmbyi nka batatu Davi yumviriza cyane kiragoye je numviriza benshi sinokubarira batatu numviriza eje iragoye it's okay numviriza abantu benshi ego numviriza benshi afite no kuvuga yuko ari free y'abantu benshi naho numviriza benshi sinzi gukopya sinzi ko nubwo gukopya cyangwa kwigana cyangwa gukuramo sanga gusa bano mu bantu benshi hariho abantu usanga umwe azi ari duwe muri iki gasanga uyu muntu arakaze cyane muri style undi arakaze cyane muri ibi ugasanga umwe arakaze cyane ku byama worship undi nawe arakaze cyane mu ma rap nawe arakaze cyane mu ma R&B yama Afrofusion n'ibindi bitandukanye ugasanga nyene uri kurumviriza ibintu byinshi bitandukanye mugabo sinzi ko sinzi ko ndabisiguye neza birumvikana cyane tugaruke kuri Hodari mwashatse gutanga ubutumwa Okay, Hodari twashatse gukora ku ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo bamwe bizigira imikogote abandi bizigira amafarasi ariko twe twizigira Imana ihoraho twashatse kuvuga yuko naho twoca mu gitutu c'umwonga w'igitutu c'urupfu ntituzogisha dutinya okay twahagaze ko umuntu adashaka kuraba ama situation arimwo
atari ashobora kumutuma agendera mu buzima ariko arabamwe uyu munsi ariko ahagarare mu ijambo ry'Imana rimubwira kwizigira ijambo ry'Imana gusa ryonyene nicyo twashatse kuvuga. Voilà. Nibwo butumwa mwa Yes, ndamunganiye ijambo rikaravuga riri muri Psalm 27 avuga ati abo barunamye baratemvye abo bizigiye mikogote n'amafarasi n'ibindi bizigiye biboneka abo barunamye baratemvye ariko cyaba ngo ariko two twizigiye uhoraho turahagaze turemye bande majambo bisigura ko twari dusanzwe natwe turi hasi petete mugabo natwe kubera ko twamaze kutabura ko nitwizigira imikogote nitwizigira amafarasi ariko kwizera kwacu canke ivyizigiro byacu byose tubishira muri uhoraho yamaho ibihe byose hanini uvuga ni message ya mbere ariko kumenya umuntu uba kwiye kwizigira apana ivyabona kuko ivyo wonye n'amafarasi arafisigiye kana kashobora gutakaza inkomezi zayo nubwo nayo nashobora kugaragara afise inkomezi hari igihe gishika nazo ntizibe zigifise inkomezi mugabo uhoraho wewe yama afise inkomezi ibihe byose then umuntu akamenya ahashira ivyizigiro vyiwe ica kabiri amaze kumenya ahashize ivyizigiro vyiwe akacahaguruka rero yemwe kabati nanje sishobora gusa nta kunomenya ko uhagarikiwe no umuntu akomeye hama kacuti hajya iyo umuntu abonye ko afise security natinya aravuga ati uwunshigikiye arakomeye cyane ku buryo atabwoba nogira mugiye agumye agize ubwoba nuko ataramenya peut-être uwumushigikiye ninde mugumaze kumenya kushigikiwe n'uhoraho ico ni cyambe cya kabiri naho comenya yuko heza guhagarara name yego uzigama Abisirayeli nabonyiza Ego Paulo aravuga ikintu gikomeye aravuga ngo iyi niyo nsinzi yacu nesejisi ukwizera kwacu icavyawe n'Imana cyose kinesesi muri hodari twe turavuga ati eske waravyawe n'Imana waravutse ubwa kabiri nimba waravutse ubwa kabiri nta mpamvu nimwe yo gutinya nta mpamvu nimwe yo kwiganyira kuko waremye ijuru n'isi ari mu ruhande rwawe nico mushaka ko abantu bariko barakurikirana iki kiganiro bumva batahura yego muri hodari twaravuze n'ama experience amwe tugenda turabona muri Bibiliya ama experience biblique aho abantu b'Imana ari ibintu byabo kuba kubisanzwe bari kukanyuma mugabo ukabona muri ako kanyuma nyene n'inkomezi z'Imana zigaragariye tuko turaraba Meshach Shadrach Abednego tuvuga Meshach Shadrach Abednego bararahiye gushama umuriro ubaze Paul bena Sira mu gasho mu guhimbaza abacima inyororo mu yandi majambo ikintu cyose ko barakora kirimo ubushobozi uravye neza Meshach Shadrach Abednego bari ko barashingira intahe Imana mugabo mu biko gushingira intahe Imana hazinzitizo yuko udasenze ibyigwamana byabo baramuterera mu itanure ry'umuriro bagiye kubaturira baravuga ati uko bigenda kose uko bigenda kose nizaguhindura ukwizera kwacu mutwica nubwo Imana ndakunda kuntu bavuga nubwo Imana itodukiza ndishaka gusenga ibigwamana byanyu bani majambo ntibitaye uko bagiye kushariko bitaye uko twego twizeye turamoza kandi n'inyuma ni no kurufa ari ndiri bivuga ngo akaririmbo bavuga ngo niyo nzobandiko nzokubwira ko ngukunda baravuga ati tuzokoma tukubwira tu nubwo tuba turi mu gitutse cy'urupfu abagabo baragenda baravuga ati mushake mutwike wibaze abantu babatayeyo nibo bapfuye umuriro waturiye abantu abasada babatayeyo umugabo babandi batamwo bace bagikorane mu muriro basanga nk'abantu bane bwa bwenge twatangura tuvuga rero buca buragaragara bwa bwenge twatangura kuvuga bace babona bugaragara umwami avuga ngo ndabona umuntu afite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana turiko turavuga no kuri ya experience ya Paulo na Sira bari muri prison baboshwe bafise amashene umubiri wose bababoshe bari muri situation itameze neza muga muri situation itameze neza bakomeza gushima Imana turiko turavuga ati mu guhimbaza baciye iminyororo muri ayo mashimwe yabo baragaragaje ubushobozi bw'Imana kuko bibiri tubwira ngo mu mashimwe y'abana b'Imana niyo ivyagira so nongeye ko kubyo twanavuzemo kandi ari jambo riri muri Proverbe 28 ku murongo wa mbere avuga ngo umunyakibiruka atakimwirukanye wari kumugororotsi wewe agumye umutima nk'intama mande majambo ni kibazo cya nature y'uwo muntu kuko umunyakibiho yiruka ahunga ibitutu ni nk'umwana muto yari kariruka abonye igitutu akacahunga kumbe ni kwera hari umuco mugabiri rivuga ngo umugororotsi wacu agumye umutima nk'intama kandi agaca tuvugamo ati
Herode ntankanga Yesu aza kumubwira ati Herode yavuze ati hagarika kuvuga ubutumwa ese bati genda umubwire iyo mbwebwe ndabuvuga uno munsi nejo nzobandana mwende majambo sindiko ndahunga nteza gukora ikowa cya data gushika ndakirangije mwende majambo two turagerageza kwereka umuntu yuko nta mpamvu yo guhunga nta mpamvu yo kugira ubwoba ahubwo no guhagarara ugakora ikowa cy'Imana ukirangije uzotana isaha mugabo utarakirangiza nta kintu kimwe muri no mu kuzimu no n'Imana ishatse guhagarika petete niyo bishobora ego amen ni Victoria's team amen mufise indirimbo zitari nke zishika ku 8 kandi zose zirimo ubutumwa bukomeye cyane dutoremo yindi mu gatonya mutubwire gatonya umwansi ariyo nahinduka yes tugenda tugaruka gesa gumariwa wabundi kwa kunuya nkunda n'ubukura cyari kwa kundi kwa rukundo yadukunze ruracyari kwa rundi nahinduka nahemukana gehukana gehukana Yes. Wow. Wow, very very powerful. Hanyuma juste ndashaka kumenya ingene mushobora kwandika muri ndwi mwandika gute turindwi mugana n'umuntu umwe urabona mo Bonne Kesi David n'abandi batandukanye mugabo bose bitwa Victoria's team yageze ko twandika tuba dukeneye gusohora ikintu cande cya Victoria's team tuba turi hamwe hama tugafata umwanya wo kucitegurira mu buryo bwo kurongorwa na mwe muyera hanyuma ashaka kuronka idea nakakaronka idea then idea tumaze kuronka tukaca tuyidevelopa twese turi hamwe niko ibi gisohoka kimeze. Okay. Hanyuma kandi ikibazo twihuta ahantu mugwi ushitse nyuma y'imyaka 4 urana franchement ko ari ahantu heza mbega muri satisfait David kuri twebwe sinzi ko navuga ati turi satisfait twagute mugaye sinzi ko nakubwira gusa turashima Imana cyane gose mugabo kuvuga ko turi satisfait kandi tutarashika tutaoroba musinibwira ko namaze ubwifana ariko nibagira ibiri inyuma nkashingira kubiri imbere mugabo turashima Imana cyane yabanye natwe yagira tuyereka mu buryo budasanzwe hari ibintu byinshi bivanye n'abantu badutanguriye bagenda baratubwira twe ibintu nibi twagiye kubishika ko tumaze igihe kingana no ku franchement turashima Imana yabanye natwe mu gihe gito ibintu birakoreka atari kubw'inkomezi zacu ego hanyuma tubakiye mu kiganiro Bonne hasigaye iminsi itari myinshi kugira ngo muhimbaze isabukuru kwishengero ry'iwanyu utubwiye ingene bimeze isabukuru yateguwe neza cyane gose itariki ni 25 z'uku kwezi nyene kwa 4 isaha 9 ni kuri Saint Jean Paul II sinzi gituma umuvyeyi yatoye irya sare nyene iriko intumwa zibiri iri muri Yohana irimo na Paulo ndazikora amahishurirwa dasanzwe hari message idasanzwe izovugwa hari jambo nkunda cyane naye ko ndatumira umugenzi umwe ndamubwira nti jambo riri muri Yesaya 9:8 bavuga ngo Imana yarungitse jambo kuri Yakobo mugari muri kira Israeli yose mwandi majambo hari jambo umuntu ashaka kumva ryashitse kuri Yakobo wenyene mugabo rike genda rimurikira Israeli yose abamuvuyemwo ivyari bimugitse bavuze Israeli n'ibikoko byose byabaye iryo jambo ryarabimurikiye mwandi majambo umuntu wese azoza ndazi ko batazosiba vraiment murakanyumva wewe ntashobora gusiba rero ndizera yuko ijambo azokumva ntirizoshika kuri we gusa mugabo nakazi kiwe umuryango wiwe ibintu byose bazomurikirwa n'iryo jambo azoba yumvise so hanini cyo twiteze turiteze Imana mu buryo budasanzwe ndizera yuko usiba bitari yego so turi kumwe kandi n'umuvyeyi wacu Prophet Sinagayevra umuntu Imana yasizwe cyane kubw'ururunganwe kandi hari jambo yiwe umuntu wese azoza Imana yamuhaye anabafasha cyane gose n'umuvyeyi wacu tunamushimira aradufasha mu bintu byose cyane gose tubandanirije kuri akano ka le 25 ni gikorane citiriwe My Shelter no kuvuga ni ubwugamo bwanje umuntu wese muri kino gihe hari abantu bafise ubwoba bwinshi kubijanye n'ibintu ko biraba ku isi yose
bitewe na kiya kiza coronavirus nibaza ko umuntu wese azoshobora kuhashika azoronka ijambo ry'iwiwe kandi rivuye ku mwami Yesu nkuko yakivuze bonheur kaze tumurikirwe biciye mu ijambo ry'Imana tugomba kumenya ko baza ibidashoboka baza n'ibyananiranye ibyananiranye aba ari byo biza Imana ihera aho abantu bananiriwe bikabandanya nicyo gituma tumira abantu bose azwero 25 z'uku kwezi nyene Avenue de l'Arche impande ya King's Conference. Haima, thank you. Tukiri kuri wewe David. Mbega nihe next project inyuma yo gusohoka kwa Hodari? Inyuma yo gusohoka kwa Hodari turafise ibintu byinshi tuko turategura ariko bona twobimubarira wenye niba yakamera nituraronka guca kubivuga mugabo vuba cyane tuzogaruka tubimenyeshe turafite ibintu byinshi tuko turategura mugabo ikintu cyo twomenyesha ava nuko abantu bari Gitega bari baritegura cyane bakurikira ama konte yacu Gitega baranaturaba kuri Star Times yego cyane bakurikira ama konte yacu yo ku ma réseaux sociaux impande zose yaba Instagram Facebook Twitter tuzobishirako kugira ngo babashe kumenya ama details yose ariko abantu bari Gitega vuba cyane Gitega turanabaramukije hanyuma Chelsea amakonte mukoresha kuri kuma réseaux sociaux nayo dati WhatsApp Facebook sorry hariho groupe ya WhatsApp sinanakivuze naco nyene umuntu akeneye kumenya ama information byiyaguye cyane iyo groupe ya WhatsApp arashaka kutwandikira kuri ama konte kugira ngo dushobore kumushiramo Facebook WhatsApp na Twitter Instagram amakonte yitwa gute Victorious Team kiretse kuri YouTube hari Victorious Team official na Facebook hanyuma umwanya uri kuraturega cyane ikiganiro cyari ciza cyane ariko turi oblige kukirangiza nakeka jambo mwumva mworangirizako munashimira abantu kameme batandukanye bafasha umugwi ngerageje gushima ndashimira cyane mpereye ku muvyeyi wacu yadufashije kuva tugitangura uburyo bwose ikintu twari dukeneye yaradufashije atubaye hafi cyane ijambo tugaburira rikashobora kudukuza rikashobora kutwugurura amaso tukamenya ico twavukiye n'ico twahamagariwe gukora ni turamushimira cyane Imana ikomeze kumuhezagira turashimiye kandi n'umuryango wacu Truth Revealed Ministries Aritea Ministries baratuba hafi gose turashimiye kandi n'abantu bose badukunda abantu bose badukurikira ku makonte yacu Imana ibahezagire yego abantu bose bitanga ku bwacu Imana ibahezagire kandi Imana ihezagire na Bona Imana ihezagire na #TV n'abantu bose badukurikira turashimiye gose good tubashimiye cyane ko mwaciye muri kino kiganiro koze cyane byari byiza cyane twagiranye Bonheur Chelsea David reka tubasezere